tumuhe n'umwanya kuyasa ni muri rimvyaje ari sawa yuko tunamuha n'umwanya kugira ngo dusobore kumenya bitari yatuzana igikorwa gishasha ku musaha wabonye wozi mu mashusho urukundo urukundo kabisa gwa vrai nivyo shaka kumenya uno munsi uno munsi bya bindi byose ahora twibaza tukekeranya uno munsi nibaza ko nituza kuvyivugira ahubwo araza kuvyivugira. Yes, ariko abantu basereka ama emoji menshi miriro mu bazibazo mu yifuza kubaza be face on the floor. Asa reka ndakwereke umutse wa mbere ine minota 30 ya mbere reka tuyizane ku vyavuzwe uratahura ku vyavuzwe kwizana indirimbo yitwa Code urazi yuko habaye induru zitari nke kuri kino gikogwa ndetse tunagaruke ku vyavuzwe no muri rimvyi yitwa Irankunda Heri canke Dramati yavugiye hano uravyibuka hama umutse wa kabiri minota 30 se tugaruka ku ndirimbo yitwa Kumusa tuyibumvise dusubire kandi tuyibumvise dusubire kandi tuyibumvise hama ce tunagaruka ku bibazo kuri ino ndirimbo yitwa Kumusa umva gute nuko nyene dufati no 30 tuganira kwanza na Be Face on the Floor hanyuma dufati ndi 30 kabisa tuganire kuri no ndirimbo shasha yise Kumushaha ndibaza ko hari na vyinshi cyane tuza kugaruka ko tuza kuyaga na Be Face on the Floor hari vyinshi cyane yambaye neza ariko niko vyama una muzini ko vyama kabisa namye ndaraba kuri Facebook barakunda kwandika ati nabahe baririmbyi barundi muzi bambara neza izina ryo ryama rigaruka cyane umusaza ni ura kutagaruka kubera ari update arazi ivyo abantu bakunda karazi ivyo abafana bakunda. Yes, ama message urabona asana aratanguye gukoroka ari menshi dushaka bongereza muze kuri YouTube ya Buja mukanya gusa hashaka hatokombe wabonye ngene umuji yambaye kwambara inkofero jaune yato cha jaune mafime ya black ishati irimo amabara shakujanizo ya janishi ni panaro ya black ne muririmbyi yagize amahirwe yo kuza ahantu hari amafaranga ariko akagaruka Australia kabiri kandi no muririmbyi wa mbere aze gushika kore cyane baze kuja muri Australia kabiri gacugaruka arambwiye ngo umuntu ari Canada no munsi aronse visa ya Australia ngo yova Canada yiruka ariko muzi yarahonyoye kabisa aragenda aragaruka arasohoka kandi aragenda aragaruka ariko wasana imbere ko tunamwakira tugaruke ku vyamuranze muri no mwaka wa 2023 muri byashe kugaragara mu biteramo vyinshi vya hano mu gihugu cy'u Burundi ariko nagaragara hanze y'igihugu ni Be Face on the Floor canke Rap Yuda yasohotse gukora amasanamu indirimbo yiwe yitwa Big Thing ari kumwe n'uwitwa Latinum kuva UG canke Uganda ariko ni Be Face on the Floor yabaye brand ambassador wa Primusic ukwezi kose ndetse muri final aririmbana na Double J Kiriku Visu hamwe n'uwitwa
Yes, reka twakire undi munyonyi twakire batatu gusa muze mu muhikaze B-Face on the floor hama tugire ko nibazo twateguye. Yes, nuko yemeze 61 ubusa hari undi munywanyi ku murongo wa telefone ariko turi live kuri YouTube channel yacu ya Buja FM. Of course uraja kuri YouTube ka tubona. Yeah. Moye ndamukeza kingi. Yeah, arakumva. Ni gute Nese. Ndaho ndashimira Imana gute na. Meze neza. Urakoze. Sawa. Ego. Asante. Asante sana. Asante. YouTube ko kwirikirasha. Ibi bintu urukura bibona. Asano no munywanyi nawe muzane kabisa muzane. Allo. Jeff Malo. Yes sir, meze neza. Tuvugana nande? Lapsida. Wagwan. Papa. Niko bien sana. Nakubali sana papa. Asante mzee, mambo vipi? Kweli. Yatakaribuni sana. Urakoze cyane. Poa. Yego. Asante sana. Merci beaucoup nuko bimeze rero Asan nibaza yuko batatu ariko hari undi muntu haje reka tumuzane. Asa nahava babara ngo ntitwamwakiriye. Mwiriwe. Hello. Yeah. Hello. Oui. Ça va très bien. Et vous, ça va? Oui, c'est Louis. Bravo, Rézura. Turaho tumeze neza. Ndashaka muduhere ikaze. B-Face Rwanda song. Wagwan. Yo wagwan man. Yeah, the man. Urameze neza. So, nuwitwa Hetiga kumusaga. Urakoze. Nukuri ibikorwa kora biradushimisha cyane. Asante ndugu yangu. Kandi binyura ku mitima benshi. Asante sana. Mubwira ati ongera sana mzee. Asante. Utera imbere nk'umuzinga. Nukuri ndabashimiye cyane boss. Okay, murakoze. Ariko wanse agakantu ka utera imbere nk'umuzinga. Niwe umuntu umwe bigeze kubwira ati utera imbere nk'umuzinga. Ati muzinga ko yakorotse deuxième division. Zoba ntembere cyane zoba nsuye inyuma. Karibu sana B. Murakoze cyane. Meze neza. Nukuri ndashimye. Yes, turaza gufata umwanya tugaruke ku ndirimbo yawe ku musaha ariko nashaka tubane dufata umwanya tugaruke ku vyavuzwe ku ndirimbo yitwa Code yasohotse twumva ijwi rya B-Face on the floor twumva n'ijwi rya Dramati mu nyuma Drama turamuhamagara araza hano mu bwenge Samirizi Buja FM. Ndashaka yuko uno musiko tukuronse uduha umuco Code yakozwe gute indirimbo yarasohotse ubwa mbere ariko mu nyuma hasohoka indi utarimwo hari ibyo Drama yavuze ariko turashaka yuko nawe duha umuco nka B-Face on the floor kuko abari byiza yuko tuzana abantu babiri bakavyivugira. Code n'indirimbo yakozwe gute iciyumviro cavuye he uno musikuberiki izwi rya B-Face on the floor ryakuwemo. Jenny baza ko ibi bintu mengo vyararenganye twari no kuvyihorera ariko ko narinze nshika hano urubanza rumwe rumara nyinshi je nazano n'indirimbo yanje ku mushaha turaza kwigarukako. Ego Jenny ikintu hanini novuga kolabo irimo abantu babiri. Nibaza yuko umuririmbyi wese aba yashizemo ijwi ryiwe. Sivyo? Kandi umuntu wese aba afise access kuri iyo ndirimbo nico gituma no kuri stage turirimba indirimbo z'abandi tuba twararirimbyemo. Urumva turabirekuriwe parce que harimo amajwi yacu. So indirimbo twarayirecordinze hama numva amajwi yanje barayakuyemo. Ata message bampaye ata pere bampaye. No kuvuga ico ni gikorwa kiraba Joel hamwe na Dramati. Urumva ko aribo bategerezwa kumpamagara parce que bafise nimero yanje barafise kuba bombwira bati iki gikorwa tugikore gutya na gutya. Ariko ntavyo bambwiye. Bagiye kubimbwira ruko turiko turavugana iyindi sije itajanye n'ino ndirimbo. Akagira akagacambwira ngo kandi ngo indirimbo twaramaze gukuramo amajwi next week nzoja gukora clip. So kubganje numvise arakagaye ku muntu nka jewe imyaka maze ndirimba muzi ingene umuntu aba yasragorinze kugira ririmbe ukaza wumva ngo ijwi barikuyemo. Biroroshe cyane kuba wobwira umuntu uti iyi ndirimbo numva we waririmbye nabi canke ukamubwira uti je numva no gusubiriza
canke numva no ikora je nyene ariko hakabaho kubimenyesha nyene ico gikorwa mu gifitane ariko muri byo byose nta cabaye so nibaza ko iyo yari gufata umwanya akabimbarira akambwira ati bro jewe iyi ndirimbo ndayikeneye je nyene mwese ntimwari no kubimenya ko yabayeho ariko kubera yabikoze ikaba bras de fer numvise nanje no yigira nka nsohora irya draft yes bivugwa yuko ingene indirimbo yakozwe wewe na Dramati mwari mugiye mukajaga kuri World Beach hama indirimbo urayumva hamura musaba drama yuko woza mu gikogwa aranakwemerera ndetse uranamu press uramubwira ati nivyo habwo twari tugiye gukora kuri World Beats reka tubiheba ahubwo tuje muri studio muca gukora kino gikogwa hariya kwa Colida Magic niko vyagenze canke bavuga ngo ururimi gumwe rukamwa yera sivyo ni naco gituma turiko turanabikoza uno munsi ndi ngaha sivyo wewe warumvirije version yiwe ariko nanje mfisi yanje nico gituma nibaza ko numvirije aranavuga yuko atigeze ansaba collab ari wewe wayisabye banze nyumve ariko yaramaze antuka collab yaramaze kunsaba yari imaze nk'umwaka tutarayikora so mu nyuma aranyumvisha ama projet afise jenche nkundijya urumva nibaza ko tutari twenyene n'ujya mu peti ariho n'ubundi twari kumwe yaramuvuze yitwa Musaba nyine iriya modoka yahora agenderamo yera sibyo kubera ko je numva ntovuga vyinshi naza n'indirimbo yanje naho mwofata umwanya mukazomuhamagara jewe no wanashaka no umuntu namumenye kubera Dramati uyo Musaba yes niwe azi nyene vyagenze ni kuvuga jewe uwo mwanya nari mbonye yuko bikenewe yuko ndayiririmbamwo yaranyumvishije ama projet hama ntorijya niyo nakunze muzo yanyumvishije mvuga ni niyo ndirimbo numva yuko yogira hishitse reka bari yo nshiramo amajwi uwo munsi nyene cyo dupanga program acarasaba Joel aragikorera kwa Kori cyo turagenda tuvuye kuri World Beach ku mugoroba turashiramo amajwi ikitamunezereje drama nkuko abivuga ndiko ndagaruka kuvyo yavuze Face on the floor hambavuye kumusaba collabo hari kindi iryo jambo banzuri hagariki gusaba ndiko ndavuga ivyo bandega man Face asaba collabo drama jewe nsaba collabo drama niko drama yavuze hano ndabikubwiye icabona ni umuntu bita Ange Minouche no bita Bella Ange Minouche akora kuri Magic yes nibo bazi igihe yaransabye collabo narindi ndiriye nk'umwaka wose sivyo twaba tumenya nibitari nabikubwiye jewe maze imyaka maze simike muri no muziki sivyo bona nagerageje kumviriza ibica ku marezo social harimo abari ko barantuka ibintu biri bizarre kandi abantu bose ndabizi gushikiza isaha bazi uko ari je ndi umwana mubi kubera ko sinigeze sifata umwanya ngo mvuge sivyo ariko hagiye umuntu ahoze ntaba ari kijuju je narabiravye ndaraba ni uyu mwana nkaja guharira nawe zoba ndiko ndisubiza inyuma jewe parce que umuntu yoka kaza kuvuga ku radio akavuga ngo jewe nibiganiro nakoze ndiko ndamushimira ngo niwe yantuma uwo bufise ubwenge bukwiye bakakubwira ngo nshimira ku nguvu kabikora n'ikibazo cyo gusaba amafaranga kugira ngo video ishobore gukogwa ndakubaza ikibazo turamatanso by'amafaranga It's amafaranga naconzi tubigarukirize ni secret yawe nawe sawa ikindi cya kabiri amahera nkorera ajaye nayo nkorera none atarabaho nakorera ibiteramo njamwe ama kontra ndonka wewe ntayuzi nayo urubona ibintu byo gusaba nivyo nzi ko kweli wavuga yuko igihe cyose muhuye n'abantu Face on the floor yasaba amahera kugira ngo projet ishobore gukorwa ndetse mwagiye n'igitega gutora amafaranga murana yagabura amen kubijanye n'imiziki sinibaza ko twari dufise ico gikorwa conyene tuvuze ngo dusabe amahera ntitwayasabira ico conyene ahubwo kenshi yo muri kumwe n'aba jewe abantu bose ni nawe urabizi ahantu hose naje n'abandi kumwe na Dramati sibyo hariho abantu usanga badukunda bakavuga none kubera iki mwama muri kumwe ariko nimukorana indirimbo twaje tumubwira indirimbo irahari dusa no kuyisupport voilà indirimbo irahari ngo muzombwire umunsi mwakoze clip nzo wa supporting tukaje tumumvisha akayikunda akavuga ni nje nzo wa support sibyo so kubwira umuntu kugira gushigikire mu gikorwa ari nawe yakubajije yuko hakwiriye kuba indirimbo icyo sikosa sibyo rero jewe ibi byose muri ko muranavuga
ntibikenewe duhagarare cyane ku majwi yavuyemo kuko abo bose twabibwiye nuko baba ari bo bitubajije kuko je clip zose nakoze sinibaza ko nazisaba ari amafaranga nasavye ndanayakorera sivyo nanza ramfise vraiment mu byo nshimira Imana ndazi ko ari step nagize sivyo rero kubw'ivyo nkuko deja no kuburiranira indero kubaka kuvuga ijambo nk'iryo ngo je ndasaba sivyo jewe uwo nabibwira n'umuntu yabaje kutubwira ati indirimbo yanyu jewe nzoyishigikira kandi arinza bitubaza twace tunayimwumvisha urumva so mu gihe tuyimwumvishije akayikunda nawe akavuga je nzo supporting uravyumva so bishitse rero ngaho ni je nagiye muri Australia numva ngo amajwi yaravuyemo je ndazaguha fact kubera ko nakubwiye umwanya nafashe wo kuraba ibi byose sikubera ko ndi kirofu oya yarakweretse yakubwiye yuko yigeze andondera before yuko bafite amajwi yanje oya ico drama yerekanye twari ngaha muri emission yarazanye ama preuve yerekana ryari indirimbo yakozwe ryari indirimbo ivyo kwikora bihagarare imwanya wo kuyimvira ko deja murinze mufata umwanya wo kuyirecording nuko haba hariho ivyo mwayaze before ivyo rero mwayaze bo n'umugenzi wanje twabanye igihe kinini hariho collab z'ubujama indirimbo zose zakozwe muri studio hariho izo muhurira muri studio mukagira inspiration mugaci munaririmba ariko jewe ingene vyagenze urumva yuko yanyumvishije ama projet afise bivanye na collab yansavye before sivyo imazigihe nakubwiye nubwo turiko turabivuga ko nta nico bimaze parce que vyararenganye jewe nta mwanya nabihaye nta nivyo nafatiye umwanya ntivyari bikenewe sivyo rero nimba bimeze gutyo umwanya yakorewe ko tuwihorere tubaze gusa yuko eske before yuko bakuramo amajwi barandondeye yarabibabwiye avuga ko indirimbo ari gwiwa sedwayo nta droit nimwe ufise ku ndirimbo irimo amajwi y'abantu babiri tegereza kwimenyesha bro ndakubaze ya mipo sibyo ndakubaze ikibazo yes kubera iki iyo uvuze yuko indirimbo ari iwawe kubera iki Dramati kuri stage aririmba hakuna matata ni indirimbo yande hakuna matata ni yara flow listen kubera ko aririmba legend remix ni yande yali doji aririmba kubera harimo ijwi none iyo nayo ni gwiwe none izo nazo ni gwiwe bisigura yuko indirimbo yose iri mu ijwi wawe ifise ko access indirimbo zose twakoze ya ndirimbo nakoze na Fizo ndaririmba kuri stage indirimbo nakoze na indirimbo zose uzi nakoze ama collab ndazi performing kandi ugasanga sizi wanje personnel ni kuvuga indirimbo je naho wandishe 200 million muri studio igikorwa cyose uza kuyikoresha urakimenyesha nk'umupartner wawe mu bamwana bivuganye before yuko mutegerezwa nico gituma no muri shooting ya video hageze ko mu shootinga urahamagara ukamubaza uti itariki izi nizi wowe uri disponible kugira dukore clip kubera ko arashaka kubwira ko atari dispo mugahindura umunsi wa tournage bisigura yuko uwo munsi atabonetse murabihindura none iyo aba ari igikorwa ciwa wenyene uwumvise atari disponible kubera ko utoshutinga wenyene umunsi bakubwiraga uri muri yose sivyo ubanza ndaguha ama example yes nimba rero bishitse ngaho gute nimba hageze muri clip urinda gukominika umuntu kugira ngo muje gushutinga nigihe wohindura amajwi nimba umuntu yaririmbye nabi canke ugomba kumusubiriza canke ari cyo mukosora gute utomuhamagara kugira ubimubarire ati jewe uno munsi numvise no ndirimbira afisa uducenga ndashaka ko twahindura beat canke ndashaka ko duhindura ama melody canke ama lyrics canke ndayikorane tuzokorane ndayikorane je nyene canke ndagusubirize n'uyu eske uvyumva gute ukabimenyesha before canke uwo vyakira gute bro nta jewe nk'ivyo bintu yari kubimbwira ikosa ryari guca ringwa ko jewe ivyo nari kuza gufyidikira byose nije nari ko ndi mu makosa ariko jusqu'à maintenant bitse mu mwumvikana cyane kubera nije nabanagararije mugabo muri uno mwanya nimba bishitse ukankura mutamenyesheje ufise nimero yanje Joel turavugana why hama nashaka ndabamenyesha yuko before yuko ivyo byose ndabikora indirimbo nkayishira hanze kuri platforms zanje nabanje guca kuri DJ Paul turicarana ndabimubwira ndaca kuri andi nyene studio ndabimubwira nyene kuza music ndabimubwira bari kumwe na Joel ndaca ku bantu bose batwegereye bazi hagati yacu ubucuti bwacu ndabibabwira Dramati ndamurondera kugira tubivugane before ndamubwira ni ndugu yangu
jewe agasuzuguro nk'akawe niwo kansuzugura nkwemerera indirimbo mu gihe utari proud nuko isohoka harimo amajwi yiwanje ucu yihorera yose n'amajwi yawe ukabiheba hama ugakora iyindi kubera ko vyashitse ugakuramo amajwi utabimbariye kuko nta droit nimwe ufise yo kuba wokura mu ijwi yiwanje ngo motife ngo indirimbo ni yiwawe uravyumva hamaze kuja mu ijwi ry'umuntu uwo muntu ategerezwa kuba okuha n'ikintu cyose uzokoza iyo ndirimbo no ku munsi wo kuyisohora kubera ko haba hariho promotion hariho party wanje ntegerezwa kugufasha utegerezwa kunshako ukambarira uti jewe indirimbo zoyisohora umunsi w'ino eske uri tayari kugira tubahereze igikorwa kubera ko ivyo byose bibaho before yuko ico gikorwa nico gituma n'imbere yuko muyikora vyose mu biyaga mugafata n'umwanya wa recording so bimaze gushika ngaho urumva ko nagerageje ndumva neza yuko bapore baramuhanuye ariko ntavyo nzi naraciye no ku wundi muntu yitwa Dave ujya nyine uhora wumva mu ndirimbo ziwe eyo Dave yamukorera ama clip ni wamurihira ama video ndamuca ko ndabimubwira ni umpeti yarakoze ibintu yakoze reaction zogira muzo yihanganira ubibabwira before yuko indirimbo byose ndabikora nabikoze before muhamagara bita Dave muhamagare DJ Paulin muhamagare na Andy studio vyose arabivuga ati yaba Paul yambwiye ati kabisa nimba batabikubwiye iryo nikosa Andy yambwiye ati nimba batabikubwiye iryo nikosa ariko nimyaranje muyage ngerageje ko tuyaga nkababura navuze mwe muragayana jewe nta target nimwe mfise kuri iyo ndirimbo ntaho yonshikana ntashitse before kuko nigiye mutariho je nari ndahari sivyo navuze nti ntegerezwa gutanga leso kugira nejo muze mubahe igikorwa c'umuntu paske je sinaje kuririmba kubera ko ntagira ico nkora kandi nabikoze kubera ari support mazama yandisha amahera ngaho sivyo ni kubera ko twari inshuti tuzi neza yuko ahantu hose yaba imanza yaba amasho yaba ibiganiro naramuherekeza ahantu hose vraiment canke je akamerekeza bishitse rero kuri ico kintu narumvise kabisa harimo agasuzuguro gatebwo ngira ndakwereka izo message ndakwereke n'itariki jewe nkiri muri Australia ndamubwira nti indirimbo kuba kukayisohora kuko nawe yaratweretse message indirimbo kuba kukayisohora zizoce zisohoka ari zibiri no kuvuga byose yabikoze abizi ijambo yanyishuye ambwira ngo urakora ivyo ushaka nanje nakoze ivyo nshaka nibijya nyene mwabonye rero bro ndamurusha imyaka ku mwana rero nkujya je waje kansuzugura nkuko narumvise bimbabaje rero kuba narahoze hose abantu bose hari abantu baje baranyataka bakambwira prima warakoze amakosa waragize amakosa ari kuri we 100% nakubwiye uhamagara wabuze Paulin uhamagare na Dave uhamagare na Ange Minouche uhamagare kandi nande kandi yaba na Joel wabuze n'uwitwa Bella nukuvuga abo bose urumgene bangana nukuvuga umwanya narawufashe vyakwete nukuvuga na clip yagiye kuyikora jendi ngahi Bujumbura nashitse ngaho navuye muri Australia urumva reka ndakwereke message ndakwereke n'itariki nkiri muri Australia ashoye kumwanzikiye Hassan ibintu birakomeye ndo twibukanye neza yuko Hassan ikibazo ndiko ndagira ngaha eske ikosa nabikubwiye n'ubundi ibi nubwo twabijemwo nta nakamaro bifise vyararenganye ariko twashaka yuko ushobora ngo ejo canke hirya hejo abantu bumva ukuri aho kuri urabona izi message zose urabona ko ati nimwe yishuye kandi yarazisoma yasanigi wamurungikira Fiona aho urabona ko yazisome ndamubwira uze kumamagara tuvugane nimba bitagutera isoni harantu ngo nimba bitagutera isoni nk'ubwa mbere ni message ndiko ndasoma reka ndakwereka abo byatanguriye neza kubera aya nama message turiko turasoma nabikubwiye je sinahoze bifese ashoye kumwanzikira sivyo uhere ngaha yamurungikiye cover tariki zingahe hari tariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023 Bifese yamurungikiye cover y'indirimbo Fiona Dramatacha shirako emoji zimiriro acandika ati ahubwo man ryari twari muri studio na Joel kweri turabura inspiration duca dusubiramwo code kandi ngene yavuyemo kweri ngira ndagakorere video wumva gute iki namubajije gute Bifese yaciye amwishura duza gato ni kuvuga verse yanje warayifuse voilà naho twogeza ngaha
yaciye yishura ngo twarahinduye yose nagumanye chorus gusa. Okay, uwo mwaranayumvise ni chorus yasigaye. Chorus yigeze ni chorus gusa yasigaye. Nabikubwiye je sinahoze kubera ndi kirofu, narabiravye ndavuga nti kenshi abi pro urafise batoyi bawe cyane na urafise batoyi bawe iyo mushwanye mukiri bato nyoko wawe yahita ko bitande muri abo babiri mukuru akita mukuru kubera ko mutoyi ntagwa mwikosa afise n'agasura k'abana dramati no kuvuga umuntu wese aba yumva ati aka kana barakaboneye vraiment aba bantu bakuze kwama bariko barajyana n'abana eski ibi bintu no kuvuga ikosa rigwa kuri jewe je sinahoze kubera ko ntagira ivyo mvuga narabiravye ndabigwiza n'ubusa. That's why navuze nti nta mpamvu nimwe jewe ikintu nzi neza yuko nakoze kandi ndi proud n'umuntu wagisubiramwo ni kuyisohora ijya drafting nkayishira kuri platforms zanje kugira numvisha abantu yuko ni hazi yindi yiwe hari yatanguye bisigura yuko je ndiko ndatahura sana bifesto yakoze ni yasoye ijya ndirimbo kugira ngo azoyi performing cyangwa izo mwinjirize ahubwo yashaka kwereka nkuko bivuze n'ubu nyene nshatse no rayifuta je kubera ko success narayigize ico nashaka kwabwira ndabereke yuko before yuko iyo ndirimbo baho ijya yakoze wenyene iyo twari kumwihara nta mpamvu nimwe yambwiye nta mpamvu nimwe bambwiye yatumye bakuramwa amaji naho bibabajije baranka kunyishura. Joel ushima aba bapeti nivyo baza kuvuga batabiyaga ko before muri kino kiganiro mwebwe mwakoresheje dramati yavuze ngo indirimbo yanditse yose siko yabivuze. Yes ariko Joel n'amajwi ngato yafise naco reka ndakumvira igituma aba bapeti bagiye gukora n'ibintu batakoresheje ubwenge. Joel kuri TV ya Landry Promote yagiye avuga ngo B-Face yasanze harimo verse ya mbere na chorus acashiramo verse yiwe acirongera avuga ngo twebwe twamukuyemo kubera ko tubonye ivyo yaririmbye nibijanye genre naririmbye nabi niko yavuze Joel niwe producer adu recordinze Dramati nawe avuga ngo eske yoririmba nabi gute yogira ibitajanye gute kandi ari jewe navyanditse. Urumva bavuga ibintu bicuritse bisigura yuko Dramati bavuga ko indirimbo yose yayanditse none nimba naririmbye ibitajanye urumva Dramati yanditse ibitajanye sibyo jewe muri uwo mwanya indirimbo zose nakoze Dramati atarabaho be na Joel urazi imyaka amaze indirimbo nazandikirwa nande muri abo babiri nta mahiti mfisa rutayo bafise kandi batangura umuziki yakirikana. Rero nimba ivyo byose narabikoze nimba narabishitseko nazandikiwe nande gamibro hariho ikintu kijanye na inspiration muri studio ushobora kumbwira uti iri jambo rihindure ni nkuko nawe no bikubwira canke kijanye na collab mugabo uvuze ngo wanditse ngo verse aho nagasuzuguro karenze kuko je nushobora kunyandikira ibintu 100% ngo ndabiririmba mugabo ni nkuko kandi nanabikunze none abiririmba paske n'indirimbo zose zabariya na mwakunze zanditswe n'abandi ndabahaye n'umuco indirimbo yitwa Big Man Thing yanditswe n'umuntu yitwa Trippy Blend je sinzi patwa 100% ndazi dukeya ariko kubera ko hari ababishoboye ndabegira bakabikora ariko sinabibiri ko no mu muziki bafanya deja ahubwo niho umuziki uza ufise power paske inguvu z'abantu nyinshi ziri kumwe zirafise ico zivyara. Rero jewe kuvuga ngo yanyandikiye verse yarihenze cyane kubera na maide muhana kugira ngo iyo verse ivemwe ikintu gikomeye kuko ndirimbye nabi canke aririmba bitajanye n'indirimbo yawe rega n'ubundi nawe wirakugarukako. Yes B reka kuko umwanya uri kuraturega n'indirimbo yawe turaza gufata umwanya tuyigaruke ko nayo yakuzanye ariko numva shaka ko baza bino bibazo bibiri imbere yuko tuja ku ndirimbo yawe wise ku mushaha. Biravugwa yuko mushobora kuba mwarapfuye abakobwa harimo n'izina ry'uwitwa Mona Walda Kaneza nibaze ko ivyo bavyumvise vy'ukuri wowe na Dramati mwarapfuye abakobwa. Urazi nakubwira ikintu kimwe umuhungu afise ubwenge kandi afise n'icubahiro ntinashobora kuvuga ngo je ngo nonaka dupfa abakobwa ku radio we tumuvuga ati je yaranzurumye amahera nico civugo c'umugabo niyo mvugo y'umugabo. Mona Walda ni mumuzi ni mufise nimero ziwe mwaramuhamagaye murabimubaza
twari turindire kuronka version yawe nawe nta kintu na kimwe cigeze kibaho umupeti ari mu makosa ibi byose yari ko ararondera ko ari kugira bakwepe kandi nabikubwiye ivyo mvugiye aha nta nahandi muzosubira kuvyumva parce que nibi ndabivuze kubera ko je mwana nsavye ibiganiro ama TV nka yose hariho nabambwira ati turaguha amahera ari kuduhe news ariho nababwira je sinshobora kuvuga ikintu na kimwe hama ndakubaza ikibazo woba uzi kuri mukuri hamugaje utanga amahera ku bantu baza kuntuka ku marezo sociaux baba promoters drama yaratanze amafaranga kugira baze kunshafuza ariko nivyo ubifitiye preuve 100% hariho nababivugiye kuri televiziyo hakaba nivyo jewe mfise jenye n'ubwanje ivyo byose narabiravye ndavuga none jewe nkurikiranwa n'abantu bakuze kandi n'imyaka maze nabikubwiye ushwanye na mutoyi wawe bahushura wewe uravyumva so nimba bimeze gutyo iyi subject nakubwiye ntiyari ikenewe ko ndayigarukako parce que je najinzanye n'indirimbo nshasha yitwa kumushaha remix ya Kidum mugabo kubera ko urubanza rumwe rumara nyinshi sinari kugenda ntavuze ku bantu bamfashe nk'umuntu mubi nta muntu numwe w'umuririmbyi kijya kintu dramati yakoze cyo ryohera nta muntu numwe vyonezera kuba wafashe umwanya wiwawe bavuga ngo time is money ivyo kuvanga igikorwa ciwawe je sinobura amahera yo kuri studio canke clip ndabikora mugabo nimba ari igikorwa ciwe nuko habaho umwumvikano tukamenya ingene aza kubikora nimba indirimbo ari wayiriha canke ari je ndayiriha ni kuva mwabivuganye gusa sivyo rero kubaho kugakura mu ijwi giwanje utabimbariye nagasuzuguro kamwe kabi ivyo babikorera ba underground bamwe batanga uyu munsi naho ne baririmba nabi bro jewe ndi umuhapper ndakora dancehall kandi ndaririmba n'abantu benshi bashoboye kumva iyo ndirimbo twakoze bagerageje kuzikompara bakubwira ngo indirimbo mwakoze mwarakoze amakosi yari gusoho iyo bari iyo yakoze clip parce que niyo twumva iryoshe gusumba iryo urumva bisigura yuko Joel ivyo yavuze yuko naririmbye nabi hama n'impanuro nogenda nanamuhaye nta mu producer yivanga mu bintu nk'ibi utegeza kuba netre ukaje hagati na hagati kubera ko wakira baririmbye batandukanye ntushobora kwerekana aho uhengamye mu gihe ubona ikosa umushinga nawe wa vrai nabo bantu bose bamuririye amafaranga nta rukundo bamufitiye kubera ko ukunda umuntu uraza ukamubwira uti ndugu yangu je mbona mwoganira mugahuza ibi bintu mukabireka kubera ko birateye isoni muri ko murajyana ku marezo sociaux muri ko murajyana ku media ubu niwe mushinga nahe nayo umuntu akubwiye ngo mpa mahera ndakwereke ndamwereke ndamucafuze jewe so murabo uwo yahaye amafaranga yaraje arumviriza version yanje aranyumviriza ngo ndugu yangu ngo je ndakumvirije uri mukuri 100% gusumvya n'uyu mupeti wari kumbabarira amahera yiwe na yariye ntegezo kuguhari ariko bakubwiye Evo live cena mubaza uri sure urafise ama preuve yabimbwiye turi kumwe n'abandi ba journaliste bashika nko kuri batatu preuve ndazifise ngaha ariko ntazo ndabumvisha nibikenewe mugabo sinaje kuvuga ivyo ntazi cyane ntafitiye ubuhamya eske ndakubajije nimba wowe uzi kuri mukuri ayo maheru yatanga kugira bigende gute urareka ukuri kukikorera ivyo gukora that's why nahoze kubera ko nabikweretse jenyene ama message wayabonye yuko yankuyemo atabimbariye naho hoba hari ikintu naho hoba hari kosa ryabaye communication tegezo kuhaba ukabwira umuntu uti kigikorwa ndagikeneye jenyene drama avuga yuko ari naco kibazo cyanyuma tuje ku ndirimbo avuga yuko hari vyinshi yumva yovuga ariko atovuga bifesa dari kandi bifitiye ama preuve bife on the flow hame drama yoza hano akagaragaza ayo ma preuve avuga wewe vyakira gute mbega uri tayari kwicarana na drama kerekana ayo ma preuve ndakubaze igihe abivuga ni mwampamagaye ngo nze twigira duhure yes wibaza nabiretse kubera iki iyumvire jewe n'ubwanwa n'akantu nze guharira na drama kuri televiziyo hano ni mu butungane ani muri sentare eske uza gutsinda mu muhiki niye trofe mwateguye nahe mahera tuza gutsindira bro ibi bintu turabirengeye man nico gituma nkubwira nti ivyo byose je naravyize ko ndavuga okay yego ni sawa reka ngende tubivugane kuri media mugabo amaze kumva umwana avuga ngo je ngo ngo bijye biganiro byose mwabonye ndamushimira ngo niwe yantegeka naciye mvuga ni burya rero uyu muntu mu mutwe uravyumva uyu muntu mu mutwe eske twicaranyeho yovuga iki ndabigusubiriyemo ibintu byose yaje avuga ngo arafise byinshi byo kuvuga urana ko ataronse ivyo avuga bisigura yuko yari kwa kwepa amakosa yakoze nakweretse preuve
nakweretse preuve nawe hari izo yakweretse zose zakurikiye tubanza kuraba aho zatanguriye before yuko bakuramo amajwi yanje nta bindi ivyo bindi vyose biza mu nyuma za kugusigurira ngo indirimbo yakozwe umwaka uyu n'uyu naho yoba yakozwe muri 90 turaba icatumye ukuramwa ayo majwi je nico nagezwa kumenya kandi utegerezwa kumbwira nkategerezwa kumenya mukunkuramwo yuko utegerezwa kubimenyesha kubera ko nigihe twaririmba warabinsabye sivyo rero nta kintu na kimwe woza kumbwira ngo indirimbo ni yiwawe mu gihe nawe uperforming izabandi that's why collabo irimwo amajwi y'abantu babiri ivyo mukora vyose mutegerezwa kuba muri kumwe mwese atanumwe agiye ku ruhande ico ikoza cyose urakimbarira naho wohindura ijambo rimwe naho wohindura introduction urabwira umuntu uti ndugu yangu iyi intro numva imeze nabi reka tubikore gutya aya rero nabonye dukomantere nkabona abantu bariyajisa ngo akakana bariko barakarenganya sha naho gafise isura ziteye ibigongo uko witeze ibigongo imbere y'abantu kandi uzi kuri mu makosa umuntu azi ko azovamwe ikintu arafata umwanya akaza akabwira umuntu uti ndugu yangu je ndabona yuko kweri nakosheje indirimbo y'impebere vraiment je naradepanshije amahera ya clip ndakwinginze indirimbo vraiment ndagusavye ko namaze gupanga kuja gukora clip kuko byo byose twabivuze before yuko ajayo imbere yuko aja mu Buganda vyose ngaha naho bikwereka yavuze ngo ntegerezwa kuja ntagihinduka namaze no gupanga kuja gukora clip next week cyamubwira ndugu yangu nimba warankuyemo uvyumve ko zizosohoka ari zibiri yanyishiye ngo ukora ivyo ushaka nanje ivyo nshaka nibige ucura postinga nawe ndirimbo uno munsi uri tayari kugarukana bwa bugenzi bwari buhari hagati ya Beatles na Drama je n'ubu Drama ndamukunda cyane ariko mwebwe nyine nk'abantu mu bukurira muhanure nabajya abantu bajya nyine baje kumurira amafaranga kugira baje kunshafuza ku marezo sosio kubera ko prevenance kuya nazifise ngaha mubabwire ati mwe nta rukundo mu mufitiye bariko baramuhenda no kuvuga muri iyi situation umuntu wese azi yuko yanka big face on the floor yagize ikiraro dramatic kugira acha profitiramo uranyumva neza nega matwi neza hama hari Tanzania umuraperi yavuze ati wanao kuzunguka hawakupendi wanakujaza sifa za uongo hawakujengi bisigura yuko abakwegereye bagoma bakwereka ko urenze uri Chris Brown umva uri Jay-Z bakubwira ati we bajya bosura barenze kaya gapeti ivyo yatanguye imbere yose nibi niko ya Joel yavuga ngo Bface yashaka kudugira ngo kuri Dramati ndamudugira akataraza nadugira kuri inde abantu bakwegereye barashobora kukwica canke bakaguteza imbere ni kimwe muri ivyo bibiri rero abantu bari kumwe impanuro bamuha nizo kumushira hejuru et pourtant aracatanga ni hagitangura akazi urugendo ni rurerure sana bisigura yuko uteza gushira ibirenge hasi kugira akazi kagende neza kubana n'abakolege neza no gukomunika neza ivyo kwivyimbisha jewe ntubinza nako bro kubera ko haso naciye muzirenze ziwe man jewe iyo yagira imana mbi akaba ari muri generation yanje tunganya imyaka urazi shavuyo ndarihereza studio minota 15 nkace nkora na media tour ariko nariyumviriye nkavuga ni nkaja guharira nuno mwana warahi birangaruka ko nije mboneka nk'ikirofa paske bavuga ati iki kigabo kijyana n'abana coco nta ndero gifise nta n'ubwenge kigira sivyo jivyo byo kuvuga ngo muzo muhamagare twicarane byose nawe biravye ndabigwiza n'ubusa paske jenze kwicarana n'umuntu yibaka akavuga ngo dupfa abakobwa ariko aranabikire yahunga amakosa yakoze mona wenyine naramwibarije jenye ndamubaza ibi bintu urabizi ngo nta kintu na kimwe ndabizi ndamubwira rero nimba bimeze gutyo mukaba mufise ivyo mwapanze ndabajaniranya burya je nshavuye ingigazo yaransiguriye ati nta kintu na kimwe ndabizi ko jusqu'à maintenant kandi ntitunamuzane mwe tumwinjiza mu byo atazi sivyo n'umugenzi wacu twese n'ubu turi proche aravugana na Dramati aravugana na Jewe nta kibazo yifitiye ariko uno munsi uheruka kuvugana na Drama ryari tuberuka ico gihe none bibonye ko namuhaye n'ama message akanka kunyishura n'amapera arimwo haranabonye wanditse ati uze kumamagara nimba bitagutera isoni parce que urumva byaramuteye isoni ko turirimbana urumva no kumamagara bisura kumutera isoni sivyo ndasubiriyemo abantu bose ariko baradukurikirana je sinahoze kwera ndikijuju nararavye imyaka mfise ni yafise ntibihuye kugira ngo nze kujyana nawe ku mameji Imana yaramfashije je sinsanzwe mpora nabonye ibintu bitagera ariko uyu mutima watumye uhora no mutima
ndafise abantu bansumba bashobora kumpanura bakambwira ati ibintu wowe urabirengeye hama nkabumviriza nawe iyo yari kuba bafise before hajya Joel niwe umuntu wa mbere yari kuja hagati akavuga ati peti yangu twe twarakoze amafuti reka tugerageze tumwegere tumusabe imbabazi kubera ko nanye ni studio andi yaraje namubwira ati mukaba muzi ko mwamufuse mutabimubariye mufise nimero yiwe mwaradekonye tu Paul niko kuko nyene yambariye ati jewe nimba wabikoze gutyo batabikubwiye iryo ni kosa rikomeye Dave yambwiye uko nyene ukabuzi yuko babikoze batabikubwiye iryo ni kosa ariko je ndifuza ko muhuza mugabo ko guhuza kose je naragerageje kumurondera ndamubura nabikweretse amapere ndanamuhana amakava yijya ntuze yanane ya Fiona ntayigeza posta kandi arimwo muri clip so ndavuga ni rero umuntu jewe ari je nirondereye sivyo ni jewe je nyene natanguje conversation ndamuhaye cover ya coming soon ndamubwira next week tuzosohora Fiona je na Double J ndashaka kuyiposting babone support ya twese nkuko namwe muri clip na Kiriko yagiriye kambwira ko bafuse vesi yanje no kuvuga siwe yandondeye abimbari yari uko je ari je ndamurondeye bro iyo ni high spec kweli iyo yari kumbwira ati ndugu yangu jaka karimbo ndagakeneye je nyene urabona ko nkikeneye duhiti twinshi ndiko ndirondeza ndiko ndarondera repertoire nini yo guperforminga aka karimbo numva no gakora je nyene nimba vyoshoboka ukampebera mwebwe mwese nta numwe yari kubimenya kandi ndabirenze ko muri ico gihe nije nari kucemba umwana mubi muga muri no mwanya nashavuje n'ingene yankuyemo atabimbariye nta rezo nimwe hari ukanyishura ngo indirimbo ni iwanje ndayikoze ico nshaka bro indirimbo naho abari iwawe hari mwije y'undi muntu naho nogira introduction indirimbo yamona ya mbere yitwa ndashaka shaka nagize introduction yonyene mugabo kugira isohore yarabinshishije ko kugira kore clip yarandondeye bisigura yuko urubahiriza ujya mu ntije yiwe yashizemwo ukamubwira uti ndugu yangu ibintu tubikore gutya ariko nta nakimwe bambariye preve ndaziberetse ivyo byose aza kuba bafidikiriza babwira ngo vyagenze uku yakoze ntibibaho nibikenewe yes no koreka asan kubera umwanya uri kuraturega ama message ni message abantu bifuza kandi neje nimwasubira kumbaza ibintu ntavyo nzobishura bihereye hanyene kwanza byaranaheze ariko bifese akurondeye hamwe mukicara hamwe agusaba ikigongwe micare hano hamwe ndagenda bigusubiriremwo Dramatic je ndumufane wiwe vyatari kandi je ndazi yuko jewe mfise support nini cyane hari mu kuboko kwanje muri support muri career ya Dramatic ndetse na madame ni wamusoroye ni wamuha programme yose y'ushaka indirimbo jivyo nituya turanabigaruka ko kuko ivyo umuntu afasha umuntu canke ivyo bafashanya entre yabo biri private nico gituma nivyo by'abakobwa avuga ivyo nta muntu afise ubwenge avuga ku radio ngo twapfuye umukobwa nubwo yo bahari hariho n'abaministre bapfa abagore ariko ivyo bintu ni wo kubaho kubishira kuri media nubwo byo bihari heureusement ko atani bihari je nagiye kumurondera mona ndabimubaza ukabuzi yuko ibi bintu bizi je nawe ndakujaniranya nimunzanira uburofu yanishite nta kintu nakimwe nzi aramana ama preuve aranyereka ati je nta nakimwe turavugana vraiment namubwiye ni mugwa muri base yo kugira je mu mpari ni munzi jewe nshavuye man nta numpanura je iyo nshavuye ngo ndamwumvirize mugabo uno mwanya naratwaye ibintu buke barambwira bati bakuvyonze kweri Facebook Twitter hehe Instagram barakira ibintu nibiki YouTube barantuka barasubira barantuka ariko narari umutima menyo ndavuga nti jenga hayi sinshobora kuvuga ariko ndagusubiriyemwo abantu ariko baranyumviriza je sinahoze kwera ndikirofu nahoze kubera ko nsumbuja mu peti kandi ndamusumvya imyaka nkamusumvya n'imyaka experience yo mu muziki yes nuko bimeze reka twumvirize gato ino ndirimbo ni indirimbo nshasha ya B-Face on the floor ariko ni remix nkuko yabivuze nkuko yanabivuze ni indirimbo ya Jean Pierre Nimbo na Kidum B-Face yasubiyemwo ariko anayisubiramo n'ubundi buhinga reka tuyumvirize ama turazagaruka tumubaze B kubijanye n'ino ndirimbo ariko turaza no kugura umurongo wa telefone kugira ngo muhamagare turaza no gufata umwanya tutaraje hirya none ijya twakoranye namwe nshaka kubabaza mwayumvise gute code original kubera habaho copy na original iyo twakoze mwayumvise gute mwazumvise zose sibyo yes turaza no kuvuga ingene twazumvise zose voilà yes ni ngo yewe ndabigusubiriyemo Dramatic n'umupeti wanje cyane abo bose bamutera amanyama bamumenya ari uko jewe tuzinanye muri vyinshi ndabimusubiriyemo azorabe team bagendana araba abantu bari kumwe ko batamuvyimbisha agahanga bamwereke ko ari umuntu arenze bisange biriko biramukorora inabidi mtu wawe
arabe ibintu iyo biko biraja akamenya iki kintu kizomarira iki muri kazoza nubundi kandi ndabibasubiremo namwebwe mukora ku maradiyo harimo abajournaliste bateranya kandi mu guteranya kwabo ntibaba bazi Dramati ntamenya ko ariko baramugirira nabi ahubwo umujournaliste wa vrai w'umushinga naye canke umuntu wese wa vrai araza akavuga ati jewe ngomba kubahuza byanka byakunda uno munsi nyene mutegerezwa guhura ariko twe nka Hit Connexion cyo twashaka gukora jewe apana kuri radio kubera ko jewe ishavu jewe wenyene yarivugiye ati je ndazi reaction ziwe that's why yashaka kumprovokera nga je amprovoke kuri media ndikirofa rero urutwe nikoreye ni pasteke mani nabikubwiye imyaka jewe mazi indirimbo zamenyekanishije indirimbo ko zo kudisinga nazo gutukana iyo aba ari umuntu utunganya imyaka ko jewe nk'ubu ndamudisinze bavuga ati iki gihungu nta n'ubwenge gifise utaza gutukana n'uno mwana mba narasohoye indirimbo kera yo kwikura gasuzuguro ariko ntavyo nokora mani ndabirengeye n'uwo munsi ko ndabivuze wallahi je numvise neza yuko urakoze cyane no gutanga umuco muri Hit Connexion ariko abantu bavyumve yuko arawutanze nta bindi akeneye kandi nta bindi jewe indirimbo ico nashaka naragishitse ko kwari kugira ndabumvishe yuko imbere yuko azosohora yiwe hariho niyo twakoranye nta bindi kandi n'impanuro naho abandi baririmbye imbere yuko ukora ikintu n'undi muntu nuko ubanza kumukomenika ukabimubwira uti ndugu yangu iki gikorwa rero je numvise twogira idenya yagukya na gutya kujya natwebwe twamwikoze ko tukamubwira tuti okay reka ndaguha indi preve yoroshe ariko umwanya uri kuratusiga oya ntangorane baratwongera abantuze mbaye nende karibu baratwongera iminota 10 ndabizi sabana abantu uravyumva bibese n'umunsi ari tayari no munsi ari tayari kabisa oya je sinahoze kwirana ntagira ivyo mvuga pe reka turabe iyo preve imbere yuko twumviriza ino ndirimbo reka ndayibereke dusabe hariya mu buhinga bw'ivyuma abayobozi badukundire bafume batwongereza iminota 5 canke indwi kugira ngo dusobore no kumvisha abakunzi b'umuziki kino gikorwa sivyo aha ndi inbox kwa Dramati namurungikiye indirimbo ya Fiona video yose amubwiye ati video yose uyirabe ni clip yose ige yakoze MP4 urungikira muri document namubwiye ni yirabe kugira ni ejo ntuzovuge ngo twagushizemo swate wasamye canke ufise akantu akadefo kanaka uze kuvuga yuko twayisohoye tutabikubwiye wamurungikiye video ucumwandikira ati VP Petit uze kumbwira uko wabonye dusaka kuyisohora next week bisaba ko twese tuba twayihurijeko iyi ni message wowe usomye bwawe ego atsa akwisurati naragiye kwa John kubiraba nabonye ari fresh voilà ni message hari tariki reka turabi igenekerezo hari igenekerezo rya 9 2023 wabibonye yes ni message ndiko ndasoma naciye namubwira nti wasumbwira ubona ari fresh isoke next ubona ari fresh isoka next week voilà ibikurikira ni yakava naciye ndamuharera hari lo seza ivyo yanyishuye yaciye ambwira ko yafuse verse yana eske je nafashe umwanya ndanamusigurira ku ndirimbo itari gwiwe je nshatse nari kuvyuka ndayisohora sivyo nari kuvyuka ndayisohora nkavuga ni ndugu yangu nivyari binakenewe yari kuyibona mu bandi muga kubera nzi harimo urumva kubera nzi harimo image yiwe nategerezwa kumwubahiriza wavyiboneye wenyene none gute wewe wenyene atafashe umwanya ngo abimenyesha mbarira ati jewe vraiment iyi ndirimbo numvise no isohora je nyene unyihanganire ndakwinginze parce que urabinsaba nta nubwo ubimenyesha urabinsaba ukambwira uti ndagusavye ndakwinginze uzobukoze hama nanje nkafata decision nk'umuntu yaririmbye muri iyo ndirimbo nkabwira ni ndugu yangu urayikora nta kibazo tuzokora n'izindi ziruzuye je mfise amakolaba akomeye muri Africa South Africa Nigeria Kenya Uganda na Rwanda na Tanzania izo zose eske je niyo nari kubona yuko ariyo yongeza ahantu harenze izo zindi navuze nanka gasuzuguro nta bindi yes no kwemeza reka dufata umwanya twumvirize indirimbo yitwa ku musaha ni indirimbo B Face yasubiyemwo video vixen yitwa Ozian irakoze canke Ozi tuyumvirize for the first time muri Hit Connexion. My name is Ami Pro, the MC ndi kumwe na Asan H. Iyi ni the number on Soga station in our country, the sound of Burundi. Iyi ni Buza FM, isoko ry'amakuru atahandi musobora kumva isoko ry'umunezero. Let's go.
ingene ino ndirimbo Bifeso ndofengi nasho kwisubiramo. Reka gato dusome ano ma message imbere yuko tumubaza kuri ino ndirimbo. Super hafi yanditse sinshatse kuvuga kuri ijya dossier ariko Bface numuririmbyi wa kabiri twamenyanye inyuma ya Emery San. Ndamuzi nk'umuntu abana neza cyane atirengagiza abaririmbyi bato kandi abana neza na bense muri industry nizera ko ari ibere ryayaze bazosubira hamwe mbere ntibizongere kuba mu baririmbyi. Nukuri vraiment asante kandi nazi yuko nawe wenyine ubwiye warabizi ko jewe urumva ko nanagerageje kuko iyo natwagwa n'ishavu nta numwe nari no gucako ariko urumva ko naciye no kubandi. Yes, uyu nawe yitwa Sami kuva muri Event Sound bafise sound nziza yanditse ati ami VP ndamukiriza Asan ndakuramukije ngo Bface avugana ubwenge bwinshi big up sana kuri mwese. Shaura koze cyane. Yes, amani ma message nayo kuri YouTube asando some tunyarutsa bitendisimye kumva bagutumiye kuri Buja FM hama ndasabye kindi kiganiro muri Komena Drama kugira muduhe umuco ibintu bireke ico kiganiro ntibacitege kandi muzombona. Ndashaka umpuze na Bface uzobukoze ndisabiye umubonano ndashaka cyane ko twuganira kuko ndamukunda cyane. Ami mambo hamanagomba umbarize ibintu akoresha kugira indirimbo ziwe ziryohe ati urashoboye Bface juu zaidi. Asante sana. Uyu nawe yanditse ku musaha tora amashugwe yawe kwisi nzima nkunda wewe mu baririmbyi hama ni Rodrigue yoga kuri Gare Nord. Asante. Azomukunde na dramatic kubera aririmba neza. Sana. Mane ndakubwiye ndakangene ndabivugiye ngaho. Ariko mu baririmbyi nukuri je ntagaye mongira. Jewe ikintu uko kimeze niko ndakivuga. Dramatic ari international. Numuririmbyi akwije amakondisha ari full package. Avuga icyongereza neza, avuga ifaransa neza, aririmba neza kandi ararapa. Ni numu freestyler. Mugabo talent hamwe na comportement biri très différent. Kumenya ingene ubana n'abantu navyo birafise akaciro kanini cyane. Sivyo? Uzi neza yuko hari ikintu wakosheje kwegera umuntu n'ibintu biri normal. Kuko nanje nakoshereje umuntu je sinsinzira vraiment. That's why no ngaha nubwo amakosa yari ayiwe. Wabibonye ingene nahangayitse ndondera abantu n'ibyari binakenewe ninge vifanya tu n'amanyama menshi kubera ko nari mfise droit yo kubikora. Mugabo naraciye kubandi bantu kugira ndabumvishe ko iki kintu yakoze atari ciza. Ego. Bface reka tugaruka ku ndirimbo yawe washaka kutuzana ngaho mu kiganiro Hit Connexion indirimbo ku mushaha. Kubera iki gusubiramo indirimbo ya Kidum Kibido indirimbo nyinshi cyane zageze zirasoka za Kidum Kibido ariko washisamo gusohora indirimbo ku mushaha. Shanda ikunda kuva nkiri umunyeshure. Numvise nyene ingene ndayikunda jewe twarahuye nci ndabimubwira ni je hari indirimbo numvise nshaka kugira muri style ya rap ya drill acambwira ngo iyo ushaka yose uzoyikoreshe muhungu wanje ntangorane niyo muri abahungu banje muri batoyi banje indirimbo yose uzokunda uzocuyikora numva nyene numuhappy numurasta yibereye aho na before yuko ndayisohora kugira ngo ejo ntazo have aminduka canke ngo avyibagire byose nabimucishije ko ndamubwumvisha arambwira ati imihezagiro yanje urayifise indirimbo wayisubiyemo bien gigabit yakoze drill kaze sana antuka wumvirije narayupdatinze ndayishira muri style y'ubu iki ryoha gusumba narongeye ko dukeya kugira ngo abantu baze kumva basikwari remix kuko iyo nayisubiramo yaje bya karaoke isanzwe narabonye yarana postinze aranagusimira aravuga ati igikogwa ni ciza kandi cyane. Antuka vraiment nanje narashimye iya nimihezagiro nkuko yabivuze kandi isohotse yaragize impact nini gusumba n'indirimbo zanje zose maze gukora. Yes, isohotse yaragize impact nini naho nyene niyo nshaka kugaruka. Kuba video vixen yari umumenyesha makuru Ozi irakoze hari ico vyafashije nimba gihari n'igiki kinini cyane nimba iri kwiragenda kukose nukuvuga no kubishimira cyane Kidum yayimpaye kugira ndayisubiramo hama na Ozi yagiyemo ijya image ni image ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ozi ni umu influencer ni umu journalist ni umumenyesha makuru antuka araboneka cyane rero arinze aja muri clip adasanzwe anabikora bifise impact nini nukuvuga no bimushimira kuko yaranyitangiye siko kazi kiwe. Asa niga ko umuntu akora igikogwa hama gasimira abo bakoranye kandi yarabarishe warashimiye Igbana warashimiye abantu nk'aba Ozi warashimiye abakwambitse abakoze makeup bose warabashimiye kandi basimira no ku mbuga zawe kubera iki kubasimira kandi warabarishe reconnaissance ni ikintu gikomeye cyane nico kintu mukwiriye kuza murigisha baba peti nyene bantu bamenye ivyo bakorewe before ibi bageze ko yuko batari bwabigereko
hariho struggle bigeze guhura nazo bagafashwa n'abandi bana uno munsi yapana gushika ahantu ucuvuga ngo uri kwije oya uracirondeza kuko hariho n'abamiliyardere bahomvye mugabo basigaye batunzwe n'abagenzi babo sivyo ivyo byose nimbubizi hari haba star twebwe twakunze sana handi arenganye wumva Cher de Poule uno munsi ararengana ntibamenye ko arenganye bisigura yuko ubu star ni ikintu gihera ni ikintu kiba expired ni ikintu rero cyo gufata nimba Imana yarakugize umustar uzobishime kandi wumve neza ko ukiye kuba hambo kubera ko Imana yadutandukanije yo kuri umustar uriya nawe ari umuntu asanzwe ariko mwese mufise amaraso amwe muhema impemu zimwe twese turabantu ivyo kuza wishira hejuru canke bagushira hejuru wumve neza yuko nukuri ko Imana kenshi ikintu kijanye na ntuze na n'imyaka iyihuye n'ubustare buremereye no gusara mu mutwe urasara uravyumva rero jewe nukuri ko Imana je nguma mpanura n'ubu kandi vyanse n'indirimbo ndazikora kugira ndabivuge neza message ishike ibirenge tubishira hagufi kubera ko twese tugwanira igihugu kimwe ivyo ugenda witeza ibigongwe ngo je ngo abarundi bagenzanje niyo bariko barangwanya ugafata n'indirimbo ukayikura ko kuri chaîne ugacuvuga ngo ni nake yabikoze kugira gusa juste abantu bakuvuge urumva ivyo byose nabiraba nkihorera jewe nkoze copyright sino bigenza nka kujya mwabibonye niyo mara amasaha abiri no ikurako nkace mvuga nti iyi izosubira karuko ugiye kuri media kunsaba imbabazi apana bimwe byo kwivugisha ngo ibi oya so rero ni tureke ibintu by'amakiki z'uburofa je nta namakiki y'igihimbiri je nkora nta bintu by'amakiki y'ububwa je nkora jewe biza kugira ngo je ngo trending barinda kumvuga mu bintu by'uburofa ariko no munsi nka base ifashika umuririmbyi base bakacangira bomo base hari izikenewe nizidakenewe kubera hari iyo ukora jewe hariho igisomwa nigeze gusoma cyo muri primaire hari umuntu yigeze umwungere yararagiye impene urumva uyu mwungere imfyisi kiraza uwo munsi aca kominduru abesha ababanyi urana ko haba hari amazu menshi akominduru ngo imfyisi yaje kurya impene ziwe baje gutabara basanga ariko arababesha ni showbiz yari blague urumva hama uwundi munsi rero yamfyisi kiraza ibiri vrai aca kominduru ngo baze kumutabara uranyumva wihangane badaye iminota 10 urumva acha komindura avuga ati nimuze kuntabara bantu bacha bavuga ati uyu niko yemereye ni mumurekesha na wa musi yaraduhenze usanga ariko arafyina iyo mfyisi yari impeni kijyana nawe rero ejo tuzobesha abantu ngo bimeze ukunuku hama usanga uri kubabesha ibintu bizotuma ejo batazobifata nk'ubuseriye baguma babona rubesku so rero hariho base uzokoresha ubwenge jewe ntibaci bahagarara kuvyo nakoze kuri ozi sinigeze mvuga ngo ndamukunda sinigeze ngo amwenyura neza nakunda ukuntu umwenyura iyo uwo mustari urimo muri iyo ndirimbo nyene sivyo birumvikana yuko nimba wamubonye muri clip c'est tout nivyo nashatse kukwereka yuko arimo muri clip ariko base zo kuza kugira ubesha abantu cafuza abantu ngo naka yarangambaniye jewe ikosa nemera neza nakoze nimba ari kosa bien sûr niryo kurishira kuri platform narayishizeko kandi nunda bisubiyemo narayishizeko nubu nshatse je mu gitondo uzinduka nkora clip canke nkayikurako uranyumva yes nuko bi tugusimire kuba wemeye ukaza cha murakoze mumbabarire jewe kubera ko nabivuze sinahoze kwiyandikira off icanzanye n'ino ndirimbo yo kumushaha kandi indirimbo nziza ni indirimbo nziza abantu barayikunze baze no kuri YouTube bayikurikirana baje kuri YouTube bayisharing n'abandi bose shimire Kidum shimire team yose wakoze makeup wakoze clip wakoze audio hamwe na ozira koze abantu bose bamfashije muri kino gikorwa rero kubw'ivyo mwebwe muri kuri media muyaranje muze murahanura bano bana kubera nyine mubica mu bahinduza ama démarche bakumva bari mu birere kandi ataco barakora sivyo rero jewe nuko mwagize Imana nyene nkaba naratekanye kweri vraiment mwari kubona reaction zanje ariko mumbabarire nimba navugiye kuri ton idakenewe nimba navuze ibidakenewe munyihanganira ariko jewe ivyo navuze no musi numvise no bivuga kandi ntarahandi nzobivuga murakoze